wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ubona ko agateka k'abana gasubiriye guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu rw'igihugu CNIDH uribukije abantu bose ko agateka k'abana ari ikintu gisonerwa cyane uhereye ku migenzo y'u Burundi, ku mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwashizeko igikumu. Umwana yategereza gukurira mu karere kamuha umunezero, urukundo, ubugwaneza, umutekano, kugira akurane ubutwari, amagara meza, ubwenge, ubuntu n'umubano mwiza. Nta muvyeyi, umurezi canke umwigisha arekuriwe guturubika canke guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uboneyeho akaryo ko kwibutsa abantu bose ko leta y'u Burundi yashizeho amategeko yongera ishira ibikumu ku mategeko mpuzamakungu akingira abana, akongera agahana ruhasha ivyaha bikorerwa abana. Akarorero tubaha ni itegeko mpuzamakungu nshingiro ry'agateka kazina muntu Declaration Universelle des Droits de l'Homme mu ngingo yaryo ya 5 iratomora ko ata muntu n'umwe yosinzikarizwa ubuzima canke ngo ashigwe mu bihano bimutabagaza nk'inyamaswa. Itegeko mpuzamakungu ryubahiriza agateka k'abana ryo mu 1989 mu ngingo yaryo ya 19 isaba ibihugu vyarishizeko igikumu gufata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abana ihohoterwa, kubasinzikariza ubuzima n'ubwenge, kubaheba canke kutabitaho bikwiye, kubaturubika no kubacura bufuni na buhoro, kubarinda ihohoterwa ari rifatiye ku gitsina mu gihe bakirezwe n'abavyeyi babo canke abandi babirekuriwe n'amategeko. Itegeko ry'ubumwe bwa Afrika rikingira agateka n'ineza y'abana mu ngingo ya 16 agace ka mbere rirongera rigasaba ibihugu vyashizeko igikumu gufata ingingo zose zikenewe mu gukingira abana gusinzikarizwa ubuzima, gutotezwa bunyamaswa canke kutitabwaho. Reka n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 19 yashizemwo ko amategeko mpuzamakungu yashizeko igikumu yinjiye mu rutonde rw'ayandi mategeko y'igihugu, kandi riratomora mu ngingo ya 26 ko ata muntu yosinzikarizwa ubuzima canke ngo atotezwe. Mu ngingo ya 30 naho rirashimangira ko umuryango, amashirahamwe n'igihugu bategerezwa gushikira no kubahiriza agateka ak'umwana. Twihweje ayo mategeko, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi, abavyeyi, abarezi, abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko guhohotera agateka k'abana ari icaha gihanitse. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urahamagariye abarundi n'abandi bose ba mu Burundi kwama barikanuye kugira ngo bashengeze abo bose bahohotera agateka k'abana ku nzego zifise ububasha bwo kubihasha. Niyo nzira irashe yo guharanira no gukingira ako gateka k'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urasavye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira abafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe, kandi baburizemwo inyifato iteye kubiri n'ineza y'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH uboneyeho akaryo ko gushimira leta y'u Burundi kutwigoro yama yakoze mu gushiraho amategeko, inzego, imigambi n'imigabo
bigaragaza ugushaka ko kubahiriza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka no gukingira agateka k'abana. Ku ruhande rw'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri vy'ihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abenegihugu kubahiriza no gukingira agateka k'abana. Mu kurangiza, abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana canke gushikiriza uburyo burashe haba ihinduka ko bokwitura ibiro vy'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH biri Igitega, Makamba, Ngozi no ngaha nyene ku cicaro ca CNDH canke bahamagare ku nimero 22 27 71 21 canke bahamagare kuri WhatsApp inomero ni 68 22 67 67. Ababijejwe babakira amasaha yose 28 ku 28 imisi 7 ukundi.